Pawulo arandikira abaroma mu gice cya 12 arababwira ngo uwahawe igikogwa c'Imana nagishishikare. Muzi n'amakuru Pawulo abyandikiye abantu b'abaroma, yari yumvise amakuru ko harababihevye, harababivuyemo, harabihaye ikonje. None weho ninde yaguhaye ikonje? Cya kibanza wagisigiye nde? Uhawe igikogwa mu rusengero nagishishikare. Uhanura shishikara hanure, uvuga ubutumwa abishishikare, uwusenga abishishikare, uwigisha ntahagarike. Tukwiye nibigikogwa kibandanya, tubandanye. Turuha ujya mu ruhuke gatoya mugabo cugenda ubandanye, apana guhagarika. Ni wahagarika ninde zohagarara mu mwanya wawe? Abavuga butumwa ni benshi, mbwa tuvuga cyo kimwe. Uwe umwe wese uko yahamagawe nabishishikare. Mama shishikara, mupapa shishikara, mwabasore shishikara, mwankumi bandanya. Ninde yabahagaritse? Ninde yabahaye ikonje? Shishikara. Abahora baja mu bitaro bandanya mugende. Ninde yabahagaritse? Nawe warabuze icyo twara, genda usenge, genda ubasengere, kumbure barindiriye wewe kugira ngo ubasengere. Ibyo gukora birahari. Hari abo umuntu aza mwishengera akamara imyaka 5, 6, 10 atagikogwa na kimwe akora mu nzu y'Imana. Nukuri yinjira asohoka. Ndagira ndagusaba ikintu, hariho umwanya uri kuratakaza. Gukora nubunyene bicitwa uyu munsi. Kora, haguruka, reka kwicara, reka kuryama, reka gusinzira. Salomo mu gitabo cy'umusigozi igice cy'icenda umurongo w'icumi aravuga ngo igikogwa cyose ukuboko kwawe kwerekeje gukora uyu munsi, bicitwa uyu munsi, ugikorane inkomezi. Kuko iyo ikuzimu iyo turaririye kuja ntacyo uzobugiye gukora. Rero uyu munsi nimuze dukorane inkomezi. Nimba uhanura iyo turaririye kuja ntabyo guhanura bizoba biheze. Nimba ufise ubwenge wirata, ugume wirata ngo umunyabwenge, bukoreshe mu bikorwa bihesha icubahiro Imana. Uko iyo turaririye kuja nta bwenge buzokora. Abugira inama yibagire bicitwa uno munsi. Kuko iyo turaririye kuja nta numwe uzoja kugira inama, na n'uzoba zikeneye. Eka bikore bicitwa uyu munsi. Nivyo abanyeshuri hari gihe bagira ugwitwazo, ariko nago nyene gwitwa ugwitwazo. Nta gwitwazo na rumwe tuzogira imbere y'Imana. Ngo nari mfise akazi kenshi, ngo nico gituma ntaje gusenga, ngo nico gituma ntakoreye Imana. Imana izocihagurutsa uwundi yarafise akazi kenshi karuta nakawe, acha kwereka tuyu ntiyagenda gusenga. Hamwe hagati mu ndwi yaragenda, kwisonzesha yarabikora, mu gatondo yarazinduka. Uzoca utsindwa, ntacyo uzoronka usubizayo. Rero nimuze dukore bicitwa uyu munsi.